kumenya kuririmba nabikuriyemo nakuze nyine ndi muma bamaze kukubwira yuko ushoboye kuririmba wabyakiriye gute muri wewe? Ndabyakiriye neza cyane mugabo hari izo nanditse mwizo rero nanditse ndifuza ko nozishira ku mugaragaro. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi, ntidufite gutinya be na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya be na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindisha imbabazi agira. Imbalo yangu umebarikiwa, imba roho yangu mpaka dhalumba ya maisha imeisha, moyo msifu Bwana. Imba roho yangu we umebarikiwa, imba roho. Yeah man, ladies and gentlemen, mwana meze fresh, nanje ndameze neza cyane. Ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero, abana neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa. Nuko reka tubaramutse abakunzi ba Step Media, reka mbere n'abafana bose ba Step Media aho muri hose, murabizi neza yuko atamwebwe natwebwe iyo dukoze murahaba cyane kugira ngo mudushikanire kure ibikorwa vyacu. Reka ndamutse umukunzi wacu wa hagufi n'abasugundi ni Mucyo. Mucyo tubwira ati jewe ko mwantebeje kabisa, ni mu biganiro nisharingira. Nuko reka turamutse ba diaspora bose bari kwaradukurikirana aho muri hose, turabakunda cyane, mwubahwe mutahari twebwe no kuri ivyo tugora, ni mwebwe ba boss bacu. Nuko imbere yacu, imbere ya kamera za Step Media turi kumwe n'umwana mwiza cyane, umukobwa mwiza cyane, ukimubona uraneza yuko aratagase, yona kwica. Ni umwana kabisa hiye, aho neza yuko arasa neza vraiment, bimwe byiza bya runtu, arasa neza. Reka tumwakira, ariko imbere ko tumwakira mubanza mugire subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byose canke kino kiganiro kibanze gishike kure, kibanze gishike kabisa kure cyane hashoboka. Reka tumuhe ikaze. Ni sawa? Ni sawa cyane. Umeze neza? Ndashima. Afisa kaju keza. Nuko urashobora kwidondora bari ko baradukurikirana kuri Step Media? Ihama jewe izina ryanje nitwa Maombi Aime Keila. Witwa Maombi Aime Keila. Maombi umeze neza? Yego ndashima. Amakuru y'imisi? Ni meza. Urasa neza. Kandi uraberewe cyane, warubizi? Murakoze. Uraberewe cyane. Iyo kanzu wambaye irazimvye, igugwa ngahe? Igugwa menshi nyene. Igugwa menshi? Kamera. Sinivyo gusa, wambaye n'agasaha keza cyane kabisa, uko biri kose shire warakwitayeho vraiment. Warabihebye? Ntabihebye. Ntugikundana? Byapfiriye? Ntiyaragera? Ungana uko? Yasi nkuru. Sha, urakuze. Urakuze vraiment. Umutama. Uri umutama? N'abakobwa nabo baraba batama. Umutama kandi. So, Maombi. Sabwe. Uno musi uri hejuru tugira tuganire. Gato tugira tuganire gato kucerekeye
icyo ushoboye muri rusange muri make wowe ushoboye iki ushoboye iki muri make jewe ikintu ushoboye ikintu uvuga ndashoboye ndashoboye vraiment kuririmba kabisa urashoboye kuririmba wow turirimbire twumve arakarimbo nyene ndagakunda iyo mbyutse iyo ndiko ndagenda iyo ndirimbo ndakunda kuririmba cyane yitwa gute turirimbire turayiririmba ni indirimbo y'imbabazi nta kibazo yego hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi ntidufite gutinya be na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we ntidufite gutinya be na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha imbabazi agira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha imbabazi agira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo iyo turyamye dusinziriye canke iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu iyo turyamye dusinziriye canke iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'imbabazi za Yesu. Wow! Ewa, congratulations vraiment. Aya mavuta kwa gira meneke ko ndi hano. Yes. Aya mavuta gira meneke ko kabisa urumva yuko ari amavuta meza cyane kabisa tarasaza. Mwana urazi kuririmba cyane vraiment. Congratulations. Nuko warubizi kuzi kuririmba nkuko kose. Kuririmba. Bahora babimbarira. Eko kandi nanjye ndabyiyumvamo vre kabisa. Watanguye kumenya ryari yuko uzi kuririmba nkuko kose antuka vraiment respect ndakwinkofero gusa ngumya ndayama kumenya kuririmba nabikuriyemo nakuze nyine ndi mu Sunday nkajya nyenda za muri Sunday school niho nakuriye nyine ndi umwana muto kuririmba narabikunda nkabikunda nyene nkakunda abantu bakakunda nk'uwaraturongoye muri yarakunda kuma nkaririmbishi udukorasi hama abantu bagahimba hama bamaze guhimbago nanje bikaca bintera intege rero bambwira aba muri ruwanje kubera aho naririmba mu bana bambwira muri ruwanje nze ndaza ndirimba muri ruwanje ati no bishobora nanje ndagenda
mu mugwi wo guhimbaza no gutazira ndawujyamo rero baca baramfasha ndabikunda nanjye ndakora amatravaye okay hama mu nyuma tukiri ngaho nyene bamaze kukubwira yuko ushoboye kuririmba wabyakiriye gute muri wewe? Ndabyakiriye neza cyane yego nuko tukiri ngaha nyene uri umuririmbyi kandi umuririmbyi mwiza cyane warigeze wumva wo kwiyumvira kuririmba indirimbo ku giti cyawe canke urazifise? Indirimbo je ntazofise mugabo hari izo nanditse mwizo rero nanditse ndifuza ko nozishira ku mugaragaro yego. Wow. Okay, ndumva yuko uba uri n'umunyamwete nyene. Ni yuhe muririmbyi ukunda cyane gusumbya abandi bose canke wigirako? Umuririmbyi Daniela. Daniela ndamukunda cyane. Yego. Daniela uwahe? Hariho Daniela Koze hakabona Daniela wo mu Rwanda n'uwahe? Daniela mu Rwanda. Washobora kuririmba indirimbo imwe yaririmbye kugira twumve ko mukurikirana? Indirimbo imwe yaririmbye. Imbalo yangu umebarikiwa, imba eloho yangu mpaka dalumba ya maisha moyo msifu Bwana. Imbalo yangu umebarikiwa, imba eloho yangu mpadalu ya maisha moyo msifu Bwana. Wow, ndumva uramukurikirana neza cyane kabisa. Nuko maombi nikiye kintu usaba abakunze bari kwadukurikirana kuri Step Media n'abakunze bawe muri rusange? Icyo numva no basaba no basaba banterere amasengesho kubera no kuntera intege nicyo numva ikintu no basaba. Yego. Okay. Urafise indirimbo wamaze kwandika uno munsi tuvugana, ufise umugambi wo kuzisohora ryari canke bimeze gute? Washobora kudusigurira? Bivanye kubera ndi umunyeshuri. Yes. Nko muri vacances nko ndonka umwanya cyane wo kugira wo kwitaho ibyo kubera nabyo nyene ndabyitaho byo kuririmba. Yes. Mugabo bivanye kubera ndi umunyeshure cyabingora cyane. Yego. Okay, kubera ko uri umunyeshure birakugora cyane. No kuvuga uno munsi umuntu abantu bari kwaradukurikirana muri rusange ko dukurikirwa n'abantu benshi n'ibihumbi by'abantu benshi bari kwaradukurikirana. Arashaka kuvuga ati no mwana kameme numva afise impano kandi no mpano ukwiye gutezwa imbere. Urumva ko washobora kwa accepta umuntu yoza mu buzima bwawe cyangwa umuntu yoza ku buzima bwawe agomba gukuza impano yawe? Ndamukeneye cyane gose. Nukuri ndamukeneye cyane. Yego. Kabisa. Nuko tukiri ngaho nyene urafise umukunzi? Je nta mukunzi fise. Kubera iki? Kubera nkiri umunyeshure nyene. Kubera kiri umunyeshure? Yes. Wifuza kuzomugira ryari? Nyene ngeze nko mashure yisumbuye basi. Yes. Uracari muri primaire? Oya. Basi ndifuza ndahejeje na kaminuza nkayiga. Kwari wowe ukundana? Uri siri ko byokorohera? Ikibazo kiragoye. Kiragoye. Nk'ubu nk'akarorero haraje nk'umuntu aragupropose avuga ati kandi ndabona jewe nta mugambi mfise wo kugira mariage uno munsi canke mu mwaka uza, ariko numva nipfuza gufatanya nawe urugendo
rwa fiançailles wumva uri siri ko ushobora kumwaccepta? kweri biragoye. Biragoye. Wibaza ko bigoye gute? Vyovana niki? Gusa nyene ngeze mu mashuri nabisishuye navuze nka universite aho ndashobora gukundana. Canke ufise amakuru mabi kuvyerekeye gukundana? Egereza miko. Amakuru mabi ndumva bamwe bashikiye n'ibyo. Rero nk'umunyeshure akundana nkaca ngo nkuba ariko ariga akaca abona mwikaye urya nyene bikundana. Bitangaza. Umudada yaciye aheba ndamuzi. Yego. No kuvuga yarakundanye ku buryo agiye kwiga yuguruye ikayabona umukunzi wiwe. Yes. Nuko rukuri. That is a miracle. Yarabaye mugenzi. Yego. Urumva wowe waciye wiga kuko udashobora gukundana ukiri ku ntebe y'ishuri. Yes. Wow. No kuvuga kuva uvuka kuva unganye uko ungana uno munsi nturigera kundana na rimwe? Oya narakundanye. Gusa nyene narabiharetse kuko nabonye atakamaro. Yes. Okay. Natari nyene narabanje ndahagarika. Wasanze arakatsa mutwe? Wasanze bigoye? Okay. Nuko tukiri ngaho nyene nk'umuntu yabiciyemo. Niki kintu wohanura abantu bari kwarakundana bari ku ntebe y'ishuri? Cyo nahanura abanyeshuri bakundana bari ku ntebe y'ishuri. Bakundana bakiri ku ntebe y'ishuri. Yes. Usa nyene sinumva ukuntu nobivuga. Gerageza. Ukuntu nobivuga. Kuri hari abo bitokundira nyene. Okay. Jewe hari gihe ntavyumva. Gerageza ari gusigurira abantu acanke ico bahanura basi abari ku ntebe y'ishuri cyane cyane ugwaruka rw'abakobwa cyane cyane. Kubo humva byokundira. Bo bandanya kubera biragoye nyene kubona hari abuhanura batavyumva. Nabuhanura bakavyumva. Rero biragoye kubera biragoye vraiment. Wewe vyakoroheye gute kugira ngo ukundane ha mubireke? Gusa sindabiha agaciro cyane. No kuvuga nivyo urimo n'agaciro wabiha. Okay. So nuko maombi mukurangiza usanzwe usenga kandi usanzwe uri n'umuririmbyi, nizahe ntambamye ukunda guhura nazo mu buririmbyi bwawe canke mu gusenga kwawe? Muvyo nkunda guhura navyo nka challenge. Yes. Byo kuririmba barangwanya nyene kubera arabusanga nko mwishengero iyo baririmbye abantu bagahezagirwa ukaba muhezagira n'amafaranga bakamwemerera ko bazomwambika muga abandi ntibabyishimira. Abo bariho kandi heshi mwishengero birakunda kuba. Abo reno bahanura bakabireka kubera nabo abari gihe ciwe. Rero mu ico gihe ciwe numva wo yo mureka ahubwo kanamusengera kugira yavase amubise nawe yavase kugira amubise aze nawe hagarare aho ari. Yes. Kugira nawe atere agenda nawe acashikirwa. Ego. Okay. Mu rushengero usengeramo apare yuko uri umuririmbyi niki kindi kintu ukora mu rushengero? Jewe cyo nkora ndumuririmbyi nyene gusa. Ego n'umukozi w'Imana.
ndakunda ibikorwa by'Imana ndakora ibikorwa by'Imana muri eglise nkakubura nkaza guhanagura intebe ibyo ndabikunda tukamesa n'ibitambara ibyo ndabikora okay nuko tukiri ngaho nyene wumva wipfuza kuzoshika hehe muri ejo hawe hazaza je ndifuza gushika kure cyane yego gushika kure ubushatse kuvuga gute bashatse kuvuga ndashaka ko namamara mu byo kuririmba ndashaka n'abantera intege kugira kubera gukora no gusenga ibyo biratuma nyene wavasi no gukora no gusenga kugira ngera Imana yanteguriye yego nuko turagushimiye cyane murakoze cyane nibaza ko n'ikindi gihe nitwagukenera tuzokuronka byoroshe nukuri muzondonka cyane sawa turagushimiye cyane yes bakunzi ba Step Media yari Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwere imbere yacu twari kumwe na Maombi MK irabona neza ko ariko twiganira byinshi bigiye bitandukanye ku by'impano ziwe nuko abona ibintu muri rusange abakunzi ba Step Media turakunda cyane mubandanye mugira subscribe like and comment kugira ngo ibiganiro tubabibashikire umwanya ku mwanya ku munota turabakunda cyane mushishikara mugira ibihe byiza ciao